kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatanu igenekerezo ry'icenda nzero umwaka w'ibihumbi 2026. Mu gatondo hitezwe imvura mu bice vya Makamba, Rumonge hamwe na Cibitoke. Ahasigaye mu gihugu cacu hazokwibonekeza ibicu hamwe hacemwo n'ibihe vy'izuba. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi, bikazokwibonekeza mu Kayanza aho bizoba biri kuri °C 13. Ku muhingamo hitezwe imvura nka hose mu gihugu cacu uretse mu bice vya Bujumbura, Karuzi hamwe na Ngozi aho hitezwe ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Imuyinga no mu Kirundo naho hakazoba hitezwe ikirere kirimwo izuba hacemwo n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu gice ca Cibitoke aho bizoba biri kuri °C 28. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:18. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.